Imisi iriruka cane gose. Mu ntango z'uno mwaka canke mu mpera z'umwaka w'2023 murabizi yuko hariho igihe umuntu aba yagize amave canke akagira ivyo yifuza mu mwaka uba utanguye, mu mwaka mushasha akavuga ati mu mwaka utangura ndashaka yuko ubuzima bwanje bwohinduka, mu mwaka utangura ndashaka yuko ubuzima bwanje bwogenda gutya, ugaca wongerako na vya bindi babandi bakubwira umwaka mwiza, umwaka w'impinduka, umwaka wo kwishurwa, umwaka wo guhezagirwa, umwaka w'ubuzima bwiza, umwaka w'amagara meza. Ego amagara meza aba ari vyiza cane gose kandi aba ari umutahe ukomeye cane gose, ariko hari ikintu kimwe wibagiye gukora. Ico kintu kimwe wibagiye gukora nico gituma uno musi umwaka w'2024 ugomba urangire ugasanga hamwe wari uri 2023 nuno musi niho ukiri muri uno mwaka w'2024. Ugasanga uri muri uwo mugwi w'abantu wo kwibaza uno musi ati mbega kubera iki nkiri hahandi, kubera iki ntashoboye gushika kuri vya bindi nifuza ca gihe umwaka watangura canke ca gihe umwaka wagomba utangura. Ubu rero tugiye gutangura 2025 umwaka mushasha. Reka rero ndakwifurize umwaka mushasha wo kugira amagara meza, umwaka mushasha kandi wo gushika kuri ya ma objectif canke ya mbona kazoza ushobora kuba warishize imbere. Hanyuma ncefata kano kanya kandi ndagushimire cyane, ndaguha ikaze, ndakuramutse amahoro y'uhoraho. Hanyuma Jane Jeff Habyarimana nkuko vyamabiri hano ni ku Ziko TV, ndaguhaye ikaze ufate agatebe wicare ufate ikibanza, hanyuma ibisigaye navyo cyo tubibona muri kano kanya ico ukwiye guhindura kugira ngo umwaka wa 2025 uzohera uvuga ati I made it. Let's go. Happy New Year to you. Umwaka wa 2025 uzokubere umwaka mwiza, uzokubere umwaka w'igitangaza, uzokubere umwaka utari bwigere ubona. Ndabizi yuko ayo ari amwe mu majambo bazokubwira muri ino mpera y'umwaka wa 2024. Ayo majambo uzoyumva ku bantu benshi, ku bantu batandukanye, mbere na wewe ku ruhande rw'iwawe uzokwishiraho iwawe uvuga ati umwaka wa 2025 ndifuza impinduka, ndifuza ibi, ndifuza kiriya. Ni vyiza cyane rwose yuko umuntu yoshobora kwifuza impinduka, ni vyiza cyane yuko umuntu yoshobora gushika ku rundi rugero, gushika ku rundi rwego. Ariko wakoze iki canke uriko urakora iki kugira ngo ushobore gushika kuri ruriya rwego wifuza gushikako, canke kugira ngo ushobore gushika kurijya mbona kazoza wifuza gushikako? Abantu benshi na cyane cyane urwaruka rw'iwacu ngaha muri Afrika usanga turi mu kuvuga gusa, za mvugo twitiriye imvugo z'abanyepolitike. Abanyepolitike benshi nibo usanga bariko baravuga kugira ngo bikwegereka abantu canke kugira ngo imisi yabo ibirabandanya, ariko ugasanga bimwe yavuga ntavyo ariko aravuga, canke bimwe yasezerana ntavyo ariko arashitsa. Rero agasanga twifuza iterambere ryacu, agasanga twifuza yuko ubuzima bwacu buhinduka, turakwiye guhaguruka, turakwiye kuvuga. Egome kuvuga ni vyiza, ariko uhejeje kuvuga ugahaguruka ukavuga ati ndashaka gukora, ntera intambwe nerekeza hahandi nifuza gushika. Egome ni vyiza yuko bakwifuriza umwaka mwiza, ni vyiza yuko na wewe wifuza ubutunzi canke wifuza gushika ku iterambere wifuza gushikako. Ariko rero atacu ukoze, atana kimwe ukoze, uzosanga n'umwaka wa 2025 uzorinda uhera ugasanga nta na kimwe urashikako. Mbere hari n'igihe ushobora gusanga warasubiye inyuma cane. Hariho ikintu namye nibwira uno musi hariho abantu benshi usanga baratakaje umwanya, ugasanga ariko aricuza. Ariko sindakwifuriza yuko nawe woshobora kwicuza, woshobora gushika kuri urwo rugero, ariko ndakwifuriza yuko uno musi you have to take actions. Utegerezwa gutera intambwe
hahandi wifuza gushika, agasanga wifuza gushika ku rundi rugero utari bwashikeko, nuko utangura gukora ivyo utari bwatangure gukora na rimwe. Agasanga wifuza gushika ku kintu utari bwashikeko na rimwe, nuko utangura gukora intambwe utari bwigere ukora mu buzima bwawe. Kuko hari igihe umuntu ashobora kuvuga ariko ugasanga aciye agenda akiyicarira, agaca yibaza yuko bimwe yavuga bizoca bishika kubera yabivuze, canke kubera avyumvira, kubera abishaka. Ariko nagomba ndakubwire yuko hahandi ushaka kugera, ivyo uriko urakora n'ivyo uvuga ni ibintu bitegerezwa kujana igihe cose wifuza kugira impinduka mu buzima bwawe. Rero urumva wicaye canke ukaguma muri vya bindi nyene, ukagumana na ba bantu nyene mwahorana, ugasanga ntiwitandukanije nabo. Burya nasanze nk'ikintu ca success, cyo kuba successful mu kintu, birasaba yuko kubisanzwe ugira sacrifice. Hariho ibintu vyinshi utegerezwa guheba, ibintu vyinshi utegerezwa kurekera ba benevyo. Par exemple, hariho urwaruka rwinshi ushobora gusanga ruriko ruridoga, ngurumva ngo leta ngo nta kazi ngo yaba abajene, ngurumva leta imeze gutya na gutya na gutya, urumva leta ihinduke kugira ngo habiki. Ihindutse ubuzima bwawe ntibuzohinduka, buzoguma ari bwa bundi nyene. Mugabo ikintu gikomeye cyane rwose woshobora gukora nuko woshobora guhinduka wowe nyene. Niyo wamara gutera intambwe ugahinduka wowe nyene, n'ibindi vyose bizohinduka mu buzima bwawe. N'ibindi vyose wifuza guhindura byose bizohinduka. Ariko ni waba uguma ngaho nyene, ukama uri kuridoga, ukama uri kuravuga ntushitse, ukama ata ntambwe uri kurakora kugira ngo ushobore kugenda kuri vya bindi wifuza gushikako, wibaza yuko ibintu byoshobora guhinduka gute. Ni hamwe uzosanga ushikiza imyaka kanaka, ugasanga ngurumva ngo jewe icanyiciye niki, urumva jewe ujya muntu niwe yanyiciye ubuzima, urumva mama wacu yaciye atwara amatongo. Ugasanga ufise ibintu wijustifia vyinshi, ugasanga ufise ibintu wama uvuga kugira ngo ushobore kujustifia igituma utashobora kuba washitse kuri bwa butunzi wifuza gushikako, canke igituma utashoboye gushika kuri vya bintu wifuza gushikako mu buzima bwawe. Ugasanga gutyo uriko urarondera umuntu bitako utakwiceye. Suko bimeze mu buzima. Kugira ngo ushobore gushika ahantu wifuza gushika, cyangwa kugira ngo uyu mwaka wa 2025 uzogende neza, nuko utangura gukora intambwe utari bwakore, intambwe utakoze mu 2024, intambwe utakoze mu 2020, intambwe utakoze mu 1999. Ugatangura kugira intambwe shasha, ugatangura kugira ubwenge bushasha. Gutyo rero niwamara kugira ico kintu, ndakurahiye 2025 uzoba umwaka mwiza, uzoba umwaka w'impinduka mu buzima bwawe, uzoba umwaka uzobwira abandi ati my life have been changed. Ubuzima bwawe ntibuzaba kimeze kwa kundi nyene, ubuzima bwawe buzoba bwahindutse, ubuzima bwawe buzoba bwahindutse. Reka rero ndagushimire cyane ko wabanye natwe kuva video igitangura gushika ngaha tugeze. Ndiza neza yuko muri no video wigishije ibintu byinshi, na cyane cyane yuko ugiye gutera intambwe shasha kugira ngo ushobore gushikira bya bindi wifuza, kugira ngo mu buzima bwawe hashobore kwiyongeramo ikintu gishasha, hanyuma ushobore gushikira bya bindi wifuza, ushobore gushaka kwigira terambere wifuza, cyangwa ushobore gutangura ya business wari wifuje iriya imyaka myinshi uri kure yifuza yuko uyitangura, ushobore kuyitangura. Reka rero ndagushimire, yuko wadukurikiranye. Ibisigaye, let me see you in next video. Niza neza yuko ino video ushobora kuyisangiza umugenzi wawe, ushobora kuyisangiza abavukanyi, ushobora kuyisangiza ababanyi, kugira ngo nabo bumve zino mpanuro turiko turatanga, kugira ngo nabo bumve bino turiko turavuga. Kumbure birashobora kubafasha. Hanyuma ukaba utarabikora, kora subscribe ngaha kuziko, hanyuma uze ugumane natwe ngaha, uzohumvira ibintu byinshi bizoshobora kugufasha mu buzima bwawe, bizoshobora kugufasha mu rugendo rwawe rwo gushika kwiterambere. See you next time.